TV imbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende bageza ko amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino mu bisata bitandukanye ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Iperereza ry'u Burundi rirabandanya kunyuruza abarundi muri 2026 nk'uko bimaze imyaka 10 bimeze muri uyu mwaka 2026 naho nyene iperereza ry'u Burundi rirabandanya kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ivyo n'ibindi turabirambura muri aya makuru, ntimuje kure, umwe wese ategerezwa gufyonda sabone kugira ngo amakuru duteguye ace habona notification. Abatwara igihugu babandanya kwigira abatazi ibiriko biraba, igipolisi n'ubutungane birabandanya kuba sinda bibazwa. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH ubandanya kwinumira mu gihe n'abakozi bawo batanguye kunyuruzwa. Hano turagaruka ku bantu batanu tumaze iminsi tubariza ariko kugeza ubu batazwi irengero. Hariho abo tutaza kugaruka ko, muri abo harimwo umwe twabatabarije muri Ruhuhuma 2026 yafatiwe Ingozi hajabutse havuye mu Rwanda. We Imana yarakinze umukuru w'iperereza muri Butanyerera Salvatore Horihoze arateba aremera ko hari we hamufise aramurekura. Hariho n'abandi benshi baguma batwandikira bavuga ingene babayeho banyegeye kubera bariko baronderwa ngo banyuruzwe n'iperereza. Hari n'abamaze guhunga muri hino minsi. Ikiboneka nuko Burundi bubandanya kuba igihugu kiganjwe n'ubwoba. Ajuda shefu Tade Gahungu ni umugabo w'imyaka 49 avuka muri komine Rango mu ntara ya Kayanza. Yahahora afise urugo rwiwe mu Kamesa zone Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Tade Gahungu hinjiye mu gisirikare ca kera cy'insongerezi c'intwazangabo, abandanya hari umusirikare kugeza ahagaritswe muri 2016 muri dosiye benshi bazi nka dosiye nyongera. Muri 2021 Tade Gahungu na bagenzi we bararikuwe aca asubira mu buzima busanzwe. Ubu yari umushoferi muri sosiyete yo kurarira yitwa Garden Ward Security. Kuwa 16/02/2026 Tade Gahungu yaratashe ku mugoroba havuye mu kazi ariko ntiyigeze hashika muhira. Abiwe bararondeye hose barabura. Mu ntango za Ruhuhuma 2026 twararonse amasoko yemeza ko Tade Gahungu yari hafungiwe nk'iperereza, ariko amasoko yavuba havuga ko atawukiriyo. Tade Gahungu yajanywe hehe? Aho twokwibutsa ko hari abandi bo muri dosiye nyongera bagize ibibazo muri 2025. Pascal Nshimirimana batazira Karido yaranyurujwe n'iperereza kuwa 3 Nyakanga 2025. Kugeza ubu nta gakuru. Ajuda Jean Dodier Nduwamungu yaranyurujwe n'iperereza Igitega kuwa 20 Ruhuhuma 2025. Imana irakinga harasubira haraboneka haca hajanwa mu ibohero Ibubanza. Biraboneka ko bano basirikare babangamiwe naho bitwa ko bagiriwe ikigongwe muri 2021. Gabriel Ndikumana ni umugabo w'imyaka 38 avuka hitwa Nyabisindu muri komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Asanzwe hari umushoferi w'ishirahamwe wa Division. Kwigenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2026 isaha 12:20 z'umugoroba Gabriel Ndikumana yasohotse hoteli yo muri Nyakabiga yakunda gushikiramwo imodoka y'akazi. Yayisize mu rupangu rw'ihoteli. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Shadia Mukaremera ni umukenyezi w'imyaka 47 avuka muri komine Gashoho intara ya Muyinga. Yahora asanzwe haba mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Ni umukozi w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Mu gatondo ko kuwa 25 Ruhuhuma 2026 mu gihe yari mu nzira atonze ku kazi, Shadia Mukaremera yaronse telefone y'umukoresha wiwe yamubaza ko yamuhitana bakajana ku kazi. Shadia yishuye ko yamaze kuva muhira. Uwo mukoresha niwe yabaye wa nyuma yamuhamagaye kandi
nibi niwe yahavuye abivuga mu nyuma. Igipfungu ni cinshi hano hantu, vuba tuzogaruka kwinyuruzwa ritangaje ry'uyu mukenyezi. Kuva ico gitondo Shadia mu Karemera ntarigera hasubira kuboneka. CNDH nta kintu kiboneka iriko irakora kugira uyu mukenyezi haboneke. Hari vyinshi vyihuta vyari gukorwa n'uyu murwi bitigeze bikorwa ngo itabare umukozi wayo. Tuzobigarukako. Eric Cubwa Eric ni umugabo w'imyaka 50 yubakanye n'abakenyezi babiri, akaba umuvyeyi w'abana 15, ava ahitwa Kabonga muri komine Nyanza intara ya Burunga. Kw'igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2026 isaha imwe y'ijoro haje imodoka yo mu bwoko bwa pick-up ku rugo rwa Cubwa Eric, ivamwo abagabo bashitse bacakira Cubwa Eric baramujana. Kuva ubwo nta gakuru kiwe, abajejwe intwaro ntavyo banezwe, abiwe bararondeye hose barabura. Njimbere Hermegride Batazira Fani ni umugabo w'imyaka 42 ava kwijabe mu gisagara ca Bujumbura, yategura gushinga urugo rwiwe itariki ya 14 Ntwarante 2026, aca haranyuruzwa indwi zibiri n'igice imbere yuko akora ubugeni. Fani ni umunywanyi w'umugambwe Frodebu, akaba yari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, yarigeze guhungira mu Buganda ahunguka muri 2023, ari uko umwe mu bavukanyi biwe amwemeje ko yavuganye n'abategetsi ko ataco hazoba. Kw'igenekerezo rya 27 Ruhuhuma 2026 isaha 4 z'ijoro, Fani yariko hasangira agacupa n'umugenzi hafi y'igituro ca tagisi kwijabe. Ntiyamenye ko muri ico kibanza yari hacunzwe kandi ko yari yaguye mu mutego w'iperereza. Niho haza imodoka kamyonete double cabine ifise ibiyo bitabona, havamwo abagabo bambaye impuzu z'igipolisi, bashika baza gufata umuntu, yamara umwe mu bari ngaho haca arabereka uwo bafata uwo ari we. Fani yarabonye ko yagurishijwe agerageza guhunga, ariko hasanga bamutanze imbere, aba arafashwe. Kuva ubwo nta gakuru ka Hermegride Njimbere Batazira Fani. Iyi ngendo izogarukira hehe? Kunyuruza abantu bakaburwa irengero ni ingendo mbi cane y'ubutegetsi. Intwaro irafise inzego zikwiye, irafise amategeko yishiriyeho avuga ingene uwagirizwa icaha afatwa, asambishwa, apfungwa, aburanishwa. Ntivyumvikana ingene intwaro yonyene idashobora kubaha amategeko yishiriyeho. Abatwara Uburundi babandanya kwigenza nk'uko coba kiri ikiroberi co mw'ishamba. Iyi ngendo hituma abantu badondoberezwa, abafitaniye amatati asanzwe bagakoresha inzego z'iperereza mu kubesheranira ibibazo vy'umutekano. Bamwe mu bakozi b'iperereza baragurwa maze bakambika ibara umuntu kugira bamuzimanganye. Mbega Uburundi burafise Procureur General de la République yemera bino bintu? Burafise umushikiranganje w'ubutungane yemera bino bintu? Ntaco twavuga ko umukuru w'igihugu, kuko inzego zibikora niwe zegukira. Ni ukuvuga ko bino vyose bikorwa mw'izina rya Perezida Ndayishimiye, nawe akabandanya kuvyemera. Umurwi CNDH urateye isoni. Ntivyumvikana ko igihugu kigira umurwi w'igihugu witwa ko wigenga, hujejwe agateka kazina muntu, utigera wiyamiriza kano karanda. Bigeze aho umukozi w'uyo murwi nawe nyene anyuruzwa. Wa murwi ukanuma uba uhejeje kwemeza ko ataco umaze na gitoya. Ayo mu yandi makuru, Bubanza abarwaye n'abafunzwe bafunguriwe n'umukuru wa karitiye inyuma y'ukwezi yari amaze mu mafungo. Isa Nsabimana arongoye karitiye ya Bubanza yagendeye abarwaye mu bitaro vya Bubanza hamwe n'abafunzwe bose hamwe bashika kwijana, abagemurira ibifungurwa. Mu majambo yiwe yagize ati: naho namaze ukwezi mu mafungo sinari guhimbaza iramazani, ntibutse bene wacu bari mu nkenero n'abandi boza baribuka abo bafise inkenero. Abarwayi yagendeye barakengurutse umutima w'ico gikorwa, bashima uburyo abayobozi babo babitaho. Basaba n'abandi banyagihugu n'abategetsi gukomeza uwo mutima wo gufashanya no gushigikirana, cane cane
ku bari mu bihe bigoye. Nayo Bubanza abenegihugu bahawe ikiringo c'indwi zibiri kugira babe basukuye imbere y'impangu canke amatongo. Mw'ikete Berikimasi Niyimbona arongoye zone Bubanza komine Bubanza intara ya Bujumbura yandikiye abo barongoye aragabisha abica amatwi ntibasukure ku mabarabara gushika aho na pave zirengerwa n'ivyatsi. Abasaba ko boshira mu ngiro ingingo yo kugira isuku ku mabarabara, yongera amenyesha ko hagiye gufatwa ingingo ku batazobishira mu ngiro. Basabwa gukura ivyatsi imbere y'impangu canke amatongo yabo bashire pave ko bo bishobora kugira hagume hasa neza no gusukura utuzu twa surwumwe. Yagize ati muhawe ikiringo c'indwi zibiri gusa. Inyuma y'ici kiganiro ibihano birategekanijwe. Ni mu gihe biboneka ko mu makaritsiye hamwamwe izo pave zica ahari inyubakwa za leta nk'amashure, inyubakwa rusange n'ahandi hadakorerwa bikwiye. Hari n'ahamaze igihe amazi ya Regideso yaratobotse hatarakorwa haguma haguka. Ndabashimiye nshuti y'abanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese kutwumviriza hari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi n'u Burundi, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku yindi migabane itandukanye. Mwese Imana ibahezagire.